Nshimye kubasangiza inkuru mbi yihuta, ni inkuru ibabaje cane. Reka ndabaramutse inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Senderi Nyankamugayo. Uyu munsi turi tariki 28 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Ku munsi w'ejo ku bantu munkurikira kuri YouTube Urugendo News nari nabasangije inkuru mvuga ku bijanye na General aragiye Bunyoni. Ejo niho yimuriwe mu bitaro bikuru by'i Bujumbura avuye aho yaragwariye mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega. Vyaranahindutse aho no mu ndinganizo ya kera. General Bunyoni ni umwe mu bantu bavuga ngo badasanzwe bafunzwe mu gihugu c'u Burundi. Ifungwa ryiwe ryavuzwe ko vyinshi basangije. Uyu munsi ngarutse ku makuru aje ubunyene ndosubiye muri aka kanya mwirijoro ryo wa 28 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Reka mbanze ndabibutse ku bantu kumbure mu nkurikiye ngaha kuri chaîne ya YouTube Senderi Nyankamugayo ukuntu ivya General Bunyoni vyifashe. General Bunyoni yapfunzwe mu mwaka wa 2023. General Bunyoni na gatatu na kabiri ariko mu 2023 murantu gasinda byuka neza mugabo n'imisi mbone na nyaruka ariko 2023 nihenze. Yes, ariko ari mu bitaro bikuru vya Gitega kuva itariki 9 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2025. Yaragwaye agwara ingwara idasanzwe, ingwara y'igisukari niyo yatangiye kumufatira mu ibohero rikuru rya Gitega aho yari afungiwe. Hanyuma amagara aramukika bikomeye cane gushika naho agira ikibazo co mu mutwe asa nk'ubaye umusazi. Hanyuma bimuviramo kujanwa mu bitaro bikuru vya Gitega avuye akuwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Uko vyagenze rero yatangiye agira ibibazo bijanye no ubwa mbere yarwaye diyabete yagwaye yaramusinzikaje gushika naho atakibona neza. Hanyuma handukiramwo ibibazo bijanye no gusa nk'umuntu yabaye yaturubuye gushika naho yageze ku rwego rwaho aba bamugemuriye mu ibohero rya Gitega, aho kugira ngo baganire n'abamugemuriye ahubwo binjiye mu cyumba afungiwemwo basanga yinyegeje munsi y'igitanda. Ibi rero abaganga bavuze yuko ari ikibazo gikomeye cyane yahuye naco, mbere bamusabira ko ahubwo yovuzwa. Baravugije induru, amashirahamwe atandukanye arasemerera, amaradiyo aravuga. Hanyuma leta yikubita gashi imujana mu bitaro bikuru vya Gitega aho yari afungiwe kuva mu kwezi kw'icumi gushika uyu munsi yimugwa itariki 27. Ni ibintu bidasanzwe kuko agishika mu bitaro baramukoreye ibipimo bishoboka gushika naho vyanka bamusabira kuja mu bitaro by'i Bujumbura. We nyene yisabira kuja mu bitaro by'i Bujumbura canke hanze y'igihugu kugira avugwe neza, baramwankira. Vyarakabaye kera rero niho barungika abaganga karuhariwe mu ntara ya Gitega kugira ngo bamwiteho bamuvure. Abaganga baduze baramwitayeho mugabo ntibamukijije, ari navyo vyari bivyaye ko ejo kwigenekereza rya 27 kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 yimurirwa mu bitaro bikuru vya Bujumbura kuri Kira Hospital. Ubu tuvugana rero ari kuri Kira Hospital kuva ku munsi w'ejo. Muti rero amagara ya Bunyoni ameze gute? Yaje ngaha i Bujumbura gute? Bunyoni yavuye i Bujumbura acungewe umutekano, yavuye Igitega murantunga aza i Bujumbura acungerewe umutekano cane gose mu buryo budasanzwe kuko hari escort z'imodoka nyinshi cane zimuherekeje. Imbere yo kuza ngaha mu gisagara ca Burjumbura hari umugwi bo mu biro by'umukuru w'igihugu mu iperereza baje kubanza gusuzuma Kira Hospital, barayizunguruka inyuma
bamwe barinjiramo n'indani gushika aho bashika muri vya vyumba vyo hejuru bita VIP, bararaba basanga bari baje kuraba kumbure ko badashobora kuzohatorokera kuko baguma bamwikeka yuko nubwo agwaye umwanya n'umwanya ashobora kubacika. Naho rero vyabandanirije baca baragenda. Ejo niho rero twabona bamuzanye Bunyoni isaha 11:40 niho jewe naronka amakuru yizewe neza bambwira yuko yinjiye mu bitaro. Rero narabahaye message mwarayibonye ku kiganiro ca mbere ndabereka yuko banarose message y'amakuru atari kw'ivumbi bambwira yuko yinjijwe muri Kira Hospital. Ni inkuru idasanzwe nabasangije kandi abatari bakeya mwarayishimiye narabonye muri commentaire. Kuva ejo rero bavuga yuko Bunyoni yaje agwaye aremvye cane. N'ubu amakuru ndose ubu nyene bazaniye n'amakuru atari kw'ivumbi avuga yuko Bunyoni ahubwo vyanse. Mu kanya nabuze amakuru kuko bari base ko abantu binjirayo mugabo nashoboye gucengetera ari ukuntu narose amakuru avuga yuko Bunyoni vyanse gose birenze uko kumbure vyari bimeze igihe yaza muri Kira Hospital. Bunyoni hamwe yopfa ko bari kumusamarako kuko amaze igihe kinini atabaza asaba kujanwa kwa muganga asaba kuvuzwa, ariko abategetsi ba leta ya CNDD-FDD umugambwe yevorewemwo, umugambwe akomokamwo, umugambwe yabereye generale de polisi ntumwitayeho, ahisemwo ko kumubabaza kumutuntuza canke kugira ngo apfe yizize ntibigaragare ko bamwishe. Ibi rero bapfuye ndazi ko bonezerwa, nta butazi yuko mu bimufunze bavuga yuko afunzwe no guhungabanya no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, kugerageza gukubita coup d'etat Perezida Evariste Ndayishimiye, kumutwara umupfumu wiwe. Ibi nivyo bintu bifunze cane General Bunyoni, kongera ko yuko yagirizwa ko ngo yanyonoye amatungo y'igihugu. Ibi vyo nivyo nanje ndavyemeza kuko turavye amazu bamufatanye, imodoka bamufatanye, n'ibintu birenze ukwemera. Mu myaka yaramaze mu mabanga yararimo kuva akiri general de polisi, kuva aba mushikiranganje wa mbere, ivyo vyose vyari ibibanza yararimo nk'umusuma yiba yegeranya amafaranga. Rero hari nk'ivyo kunyonora amatungo vyo bimwagirije, burya hari ukuntu n'abantu babona ati ni ibintu bishoboka uko biri kose vyumvikana, bakabona ati general yarivye Bunyoni. Mugabo rero ikindi kintu bashobora ko guhungabanya umutekano w'igihugu, gushaka kubita coup d'etat Bunyoni, urumva vya bintu nyene bimwe bigoye kwiba umupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bajya abantu bararaguza. Ni naho twabiboneye twa tubizi. Muko narebizi jewe kuko nageze kubona Perezida nageze kumva Perezida bivuga ko ubundi munsi mbona umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagiye gucisha ibirozi. Narabibonye mwese mwarabibonye, nayo postinze mwarabibonye. Burya aba bategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi ni hatari, baragenda za Nigeria bakagenda za ntuzenya za gufata umukuru w'umugambwe akorera indege akagenda muri Nigeria gusa kugira ngo afate ku ihembe ry'abapfumu muri Nigeria, n'amafoto bakifotoza tani isoni bafise. Niyo mpamvu tuvuga yuko burya igihugu cyacu cyari igihugu ciza, mugabo bariko baragitera umwako ku busanzwe. Ibintu biriko barakora ibi vyo kuja mu bapfumu, mu barozi, vyo kwizera amarozi gusumba Imana, ni kugitera umwako. Burya Imana isumba vyose. Iyo werekanye yuko wizera abarozi n'abapfumu gusumba Imana, birangira nyine abapfumu bagusenyuye. Mwebwe rero abantu mwemera Imana, mukomeze mwemera Imana, mwizera Imana, mukunda Imana, hanyuma aba bana baja gucisha. Abahinga bavuga yuko burya ngo ibirozi canke ivyo bibi vyo gucisha, sinzi niba ari ibipfumu, sinzi uko bavyita, burya ngo bigira garanti. Arashobora kugenda akabicisha mugabo bimara imyaka mikeya cane biba bivuyeho. Iyo umuti uheze nyine n'ivyo bintu
biherana nawe nimba ari umutegetsi umuti uheze abantu bamuvako agifise umuti agumaho mugabo uheze umuti ugira ikiringo niko bimeze aho rero niho mvugira yuko abadede wapi ni bimwe mu byo Bunyoni yagirizwa bashatse gutwara umupfumu wa Ndayishimiye Varisito mukuru w'igihugu c'u Burundi sinzi ko mwibuka ko nigeze kubasangiza amakuru akwiye kubijanye n'icyo mupfumu muyinga wo mu Ruyigi murantunga wo mu Ruyigi nizire ko abantu mwakuriye ibiganiro kubijanye n'ifatwa n'ifungwa rya General Arengeye mu Bunyoni kwishene ya YouTube Urugendo News mwaravyumvise nimba utavyumvise urandika muri commentaire cindaguha link y'ikiganiro nakoze mvuga kubijanye n'umupfumu wa Ndayishimiye umupfumu Bunyoni yivye biri mu bintu yafungiwe ariko iyi ngingo yoyo yo kwiba umupfumu bayigize ibanga ntibagombye kwishira hejuru mugabo twebwe twarabibonye kandi turabizi twanavyerekanye kuko nico kibazo gikomeye cyane yahuye naco burya kubusanzwe General Bunyoni rero ubu ngo vyase gose ayo niyo makuru ndaranye mwirijoro ku bantu naganiriye nabo ku murango muri Urugendo News nabwiye ko nza kugaruka mu makuru murambabarira uyu munsi ndaje ngaha kuri Senderi Nyankamugayo ariko mugabo kandi n'abasangiza ku Urugendo News mwumve ko mfise amakuru mwirijoro ko General Bunyoni ariko ahema adashikana byumvikana ko amagara ameze nabi cyane ndasubiramo nitwifuza ko Bunyoni apfa kuko ni umusuma akomeye yivye igihugu yatoteje abanyagihugu hari abo yishe hari abo yanyuruje hari abo yapfungiye mu nzu yo muri Kave gushika naho ageze kuri step yo kugara ibarabara rica iwe mu Gasekebuye abanyagihugu bakabura aho baca ngo kubera ngo bari kwa General Bunyoni kwa General Bunuma ngo abantu ntibahace ngo ni kwa General hari umuntu twavanye karambwira ngo Imana yaramuhanye ariko mumbabarire sindiko namukora kwitama aragwaye mugabo waro wambwiye ngo Imana yaramuhanye ngo uraza batama yimuye mu nkenga busoro ngo batame bose yabwira ko ngo kuva kuri kunzu kwa Bunyoni ngo ari 100 metre kugira ngo ukore ku rupangu rwa Bunyoni ngo warafise parcela wese hafi ya Bunyoni 100 metre yarayimunyazi nanamajije nyamuntu ati none mu by'ukuri abo yabwira ngo bahave yarabaze bumuzibukiro nababwiza ukuri sindababesha vraiment n'umuntu ari muri Arabia Saudite muri babantu nkunda gutabariza yambwiye ati jewe nibanira na Bunyoni neza naba mu nkenga ivyabaye naravyiboneye uraza amarira y'abatama barize abirukanye ati bababwira yuko ari 100 metre kuva kuri yanzu ya Bunyoni cyakiriyimba imetero 100 ufise parcela y'imetero 10 nawe uravyumva 200 ashaka imetero 100 yimuye abantu 10 uhereye ahantu aba urumva abantu 10 ku ruhande kireho ko kishakiye uruguru uko nyene hirya uko nyene abantu 10 yarabiyimuye ngo abatama n'abatamakazi bari bahakuriye bakahasazira mu nkenga ice bimura ati amarira yabo niyo yatumye ahura n'umwaka amaje none mu by'ukuri ibintu uvuga no kuri abitego ariko mugabo nanje nkibuka ko nigeze kuvyumva nigeze kuvyumva muri makeya hajya muri mu nkenga abantu yarabiyimuye cyane abataguriye yaguriye bake abandi nabo yarabimura kandi mu buryo budatomoye Bunyoni rero icyo afungiwe ntabwo afungiwe akarenganyo oya nukuri yagirizwa ko yatumye ngo idolare rizimba atuma amadovize abura atuma igitoro kibura ibi ni iby'umugambwe nyene uri ku butegetsi umwagiriza mugabo jene umwagiriza yuko yatumye igihugu gihungabana kubera ko n'igisuma gikomeye kuko ubutunzi yishikirije burenze ivyo leta ifise niho ncavuga ko ifungwa ryiwe vyibuze rifise uruvugiro mugo nk'ivyo ngo gukubita kudeta ngo guhungabanya umutekano bakayibakubita none bobo ntibabahari mu manyanga ntihatsinze gwasa 2020 bakiba amajwi agatwara Ndayishimiye 2020
kubera iki bataretse rwasangwa twari ubusuma bw'abari ku butegetsi gusa none bagupize kudeta wari ivyo amajwi si sawa ni original bihuriramo ya rero reka uh, uwikeka mu bingabo yagwaye burya hajya nta buzi impamvu ubutegetsi bwanka ko uyu mugabo atora agahengo je nifuza ko akira kuko turakeneye kumwagiriza kumuryoza ibintu yakoze abantu yisha afungira muri kave yiwe muhira hariya mu Gasekebuye abantu yanyuruje ibintu bibi yakoze turakeneye kubimubaza mugabo ari muzima ubu ni marehemo nawe nk'abandi mu bitaro arigwariye ari mu gasho ntaje twamurondera ko araremvye nubwo ari generali nubwo generali hanyuma jewe vraiment Bunyoni burya nubwo namvuga inkuru zibe ntimwitangare je Bunyoni turazinanye no mu generali tuzinanye pe tuzinanye ndamuzi nyene mu buryo butandukanye kandi nabaranzi niko gusa ngira ataga telefone akoresha bayumva ati Mr Daniel ariko aramvuga ko kwereka ariko arantabariza reka niko namutabariza aha ko atagihe mashikana nkabandi ko ndabivuga baraza kuvyumva bagende kumuraba ukuntu ahema adashikana bamwongere ikrimogene kandi ikrimogene bavyita gute ni ikrimogene biye ibintu mwongera abantu kugira ngo baheme neza bita gute murantu ngasinde umuganga jewe nta nibyo ubuganga nize ivyo mba ariko ndavuga n'ivyo nyine nivyo nzi mugabo bijya bungereza bya sikrimogene ni oxygen ni oxygen murantunga sikrimogene rero batera abantu bagumutse ni oxygen ariko mana yanje murantunga ubwo nubwo ntwenze sinezerewe murambabarira sinezerewe vraiment oxygen hari ahantu ndabibonye kandi nshinda ndabikoresha ya nuko rero reka ndabashimire anyway murakoze cyane ko mwashoboye gufata akanya kanyu mugakora ikiganiro Bunyoni ndamukunda mugabo Bunyoni guhimba icyo yimena kwibagira icyuri navyo birababaza nivyo vyatumye Bunyoni agera uyu munsi ahari reka ndabashimire rero ejo nzogaruka kandi ndababwire ibijanye na Bunyoni ningaha kuri YouTube senere inyankamugayo ariko reka ndabibutse genda kuri YouTube urugendo news naho nyine basanga ibiganiro bitandukanye kora sabone hose n'isheni zanyu heza giguje ndika Daniel Mugisha Imana mwijuru bane nanyu